Bajya bose uko ari 18 baba baronka agashimwe dans le cadre yuko bafise igikorwa bakoze gikontribuwa kwiterambere ry'umukenyezi. Ego donc iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'igihugu. Niko vyaba vyanditse ko hajya anye vyari mu gifaransa nasomye mu gifaransa sinzi ko ndabitraduije neza ariko nico gikorwa cari gihari. J'aimerais dire kuri ujya mwanya rero biba biryoshe kuba hajya kuramukanya na president amafoto abaryoshe cyane rwose. Vraiment en avance ntavyo buzi hariho ikintu bakunda kuvuga bati ni vyiza cyane ko umugore w'umu entrepreneur bafise akaduga basa neza bavuga icongereza abe yarize nanje nkavuga ati chef byose nzobishikako heureusement Imana irafasha ndabishikako nukuri vraiment akaduga warabanze kukagura kandi Imana yaradufashije cyane amen genda keneye ministère yanje ku buryo mva hanze bakaca baza kunyakira kuri aéroport kabisa bakanzanira amashurwe nakunda kubibonera kuri première dame Denise nkavuga ati nanje vraiment la vie a fait que quand même usanga mu mwaka ushoboye kuvoyager beaucoup plus de fois handi uvuga ati nanarusha hari gihe tuvuga égalité du genre tugaca twumva umengo ku kazi kanaka canke kuri opportunité kanaka hategezwa kuba umugabo n'umugore ntivyari bikwiye kumera gutyo nkarabati kweka imbega abagabo ari bo biyumvira cyane kubaka inzu kweka natwa kenyezi canke abakobwa tutokuyumvira kubaka inzu ari amafaranga twese tuzoyarondera no kuri homme de mes rêves jewe sinizera muri Prince Charmant biga nibaza ko bitabaho nivyo mu Barbie nivyo mu telenovela je crains fort ubuzima c'est autre chose ariko bishobotse nkaronka umuhungu azi kurondera sinifuza bishitse ni sawa ariko sinifuza yuko umugabo wanje yoba afise rya zina ngo Salut tout le monde, muraho murakomeye j'espère yuko meze neza muguwe neza mushimana nkuko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba natewe iteka nkuko byama Imana yamintera iteka ikampuza n'abantu kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro no munsi natewe iteka n'umwigeme n'umupasoni sinzi ko n'umwigeme yitwa Ani Joannis Nizigiyimana afite ibintu byinshi akora jewe kugira ngo simpave nihenda ngo mpave nkuramwo bimwe nashaka ndamuha ikaze aturamutse sijya mbere dukoranya traitant turamaze gukorana mugabo ntiyari bwakure nkuko bunye angana hama ndamuha ikaze kuri micro za BITV hama dushaka kuganira aturamukirize abantu bacu ndabaramukije mwese amahoro nizere ko mumeze neza ndakuramukije gogo biraryoshe gusura kubabona BITV bose ndabaramukije yego murakoze cyane Ani Joannis twarigeze gukorana abato bavyibuka nibaza ko hari muri 2023 twamusanze muri GitHub mu bintu by'aba abigeme bakoresha imbuga ngurukana byari ibintu nk'ivyo turakorana ikiganiro hama uno munsi tuje kumurondera nk'umuntu afise ibintu byinshi arimo aheruka kuronka agashimwe yahawe na n'umukuru w'igihugu na nyakubahwa umukuru w'igihugu no vice présidente wa FAB ni représentante wa A++ ego canke fondatrice ego ni byinshi rero nashaka Joannis kugira ngo tugera aho hose igihe twakorana ntitwigeze tukubaza Joannis ninde hari abantu rero bifuza kumenya ngo Joannis ninde ego Joannis ninde yavukiye he yakuriye he yarumwana ameze gute ivyonye ugerageze nibaza ko tudahatwa tubimara byose mugabo turagerageza basi turariko twobimara twotubwira murakoze cyane gose numvise musubiye kunyibutsa umwidondoro wo guhera muri kahise reka ndabice ko buke kuko bishobotse ku mazina nyene nabivuze nitwa Ani Joannis Nizigiyimana navukiye Gitega Magarama ya gatatu ariko nakuriye Bujumbura ku Mutanga Nord ubunye tukaba tuba mu Gihosha ikindi nuko nakuze niga ku Gikungu hama ndiga kuri Saint Joseph hama ndasubira ku Gikungu benshi barahazi hama university ndayiga kuri Bujumbura International University ari naho nigiye na master yanje kandi nize mu bintu bya business administration and management ngira ngo bica byisigura impamvu cyane ndi muri
ndi muri innovation plus plus ndi no muri afab ni ibintu nasanzwe nkunda guhera kera hama nciye gatonya mu gukura kwanje je nakuze nkunda kubona cyane gose abakenyezi badafashwe neza mu ngo zabo bimpa kwiyumvira impamvu kubera iki ivyo bintu bikunda kuba kubera iki kenshi bikunda gushika ngenda gusanga je kuri etude ngirize jewe nyene ni kubera ko badafise uburyo bwo gushobora gukombata ivyo bibi bahura navyo kandi urumva bamwe bakubwira ati none gasha ninanka irya kofi ngenda hehe niwe nizera ko uburaro n'uburamuko nta bundi buhinga kubw'ivyo ca ndibwira ati burya je nebaza ko ufise amafaranga ata muntu yo gufata uko yishakiye je melody yuko ahatwariho na respect umuntu aguha uko nyina kubaha ca ndatangura jewe nyene gukunda kurondera amafaranga natanguye kurondera amafaranga nkiri muto cane gose ndibuka ko umengo nyemba nihenze ku myaka 11 muhira naye nababwiye ati je nta muzi buzosura kungurira nta ntuzenya nta kintu nakimwe uzosura kungira ico gihe nari nzi gusuka nyene gusuka imishatsi narasuka imishatsi nasuka abagenzi nkaronka amafaranga kandi sinabigira ngo urumva ngo ndi wawo ndi babandi hajya kuri ntuze ariko abagenzi tu osi naragira muri club dodo wiga muri 5e oya ico gihe naragira ubuntu no mukama iranteze ubwenge muri 11 nari niga mu windwi watangwa ufite imyaka ingana je natangwa ufite imyaka 3 nimba nihenze narize la Gitega ntavyo nebuka neza cyane ko nari baragusimbishije amashuri oya ariko mu à 5 ans j'étais déjà muri nuze ya mu ambere ndabitse ko nari niga urumva hakungene nkwiza imyaka muri hagati ya année scolaire donc mbafise une avance ku myaka ako sinigeze ndubura imana yaramfashije natanguye kare ndanayaheza hakiri kare donc à 11 ans j'étais déjà muri 7e rero uko kungene ngenda na club culturel ya traditionnel ubunye twabene inyange ntimuzobore kuturondera tubakorera imanza zanyu twararonka amafaranga hama kandi nakuriye muri église anglicane nakuze ndi wa mwana akunda gusenga cyane gose kuririmba mu makorale ndabo umukuru w'ugwaruka kuri église wacu ya avait des activités hariho ama projet ahari hariho ibintu yitwa Alpha Burundi yari ibintu yo kugenda ruguru kugira ngo ugende kwigisha je nagenda nk'umuririmvyi ariko ugasanga baraduhaye amafaranga urumva aho hose twari source de revenu tuza turaza uku kunyana ugenda mu ma activité ugasanga babahaye amahera ya transport aza ndaronka amafaranga rero nasanzwe nkunda amahera kuva kera Okay, watubwiye yuko wabona yuko uto genre abafasoni batafashwe neza mu ngo zabo wabibona yari barabantu mu kibano byari proche byarabaye aho wewe wari uri byari bimeze gute hariho atwe wavukiye mu muryango w'abana bangahe urafite abavyeyi ego murakoze cyane gose yose nobibagira cyane gose ndafise umuryango mwiza wa mbere ubaho kuri no si y'abazima ndafise papa wanje ndafise mama wanje bankunda cyane gose banshigikira nibaza ko ari nabo bantera intege kugira ngo mbandanye ahondi hama mvukana n'abahungu babiri hariho mukuru wanje aba muri Kenya hariho na mutonya wanje akiriko ari mu kumara secondaire tuvukana turi batatu gose turi batatu gusa kuvyara ku rugero ashobora bitaguye umugani w'abari hano barize amashuri ngira ngo niyo mpamvu nibo babiza ego turabo batatu rero nakuriye muri uwo muryango nenda kubajije rero ivyo byo kubona mu kibano ko peut-être ari abapasone hari abantu byabako mu kibano hafi bakafatwa nabi ego mu kibano twama tubibona hama kandi hari ukunyene jefise kwanaliza ndakunda kuraba ibintu kwigira ku bantu kuraba ibintu hama nkavyiga ko jewe nyene à l'intérieur de moi vyari ibintu rero sanzwe mbona mu kibano numva kure wumva makuru wumva utuntu tugenda turabana bivuze yuko twari dufise uwo mugwi nayo ndimwo gwitwa Alpha twagenda ruguru aho hantu rero ruguru nuko twatugiye muri cadre ya église ari gihe waganira n'abantu baho ukumva abakobwa batewe ndahakiri kare ukabona abagore abagabo babo bataye hakiri kare ugasanga ako kantu kamaho nibaza ko arico cace kifasha kugira ngo nangure créer ouais non en tant qu'une fille ubona bene ivyo bintu en plus uri umwana we ntabwo bavyigera bigutera pas vraiment gusa byaranyigisha ntabwo bavyigeze bintera gusa biranyigisha byaranyigishije antuka kandi vyabaye la base ituma yuko créer innovation plus ego ngira ngo aca tuyizako okay urize amashuri kuva 7e murumva guhera ico gihe kandi sukuvuga ko bari babuze uburyo muhira mugabo uravuga uti nibazosura kuza barandihira amashuri impuzu canke ibikinzo vyigurira uheze maze guheza ishuri naho vyace bigenda gute wari umwana umeze gute entre temps kwishuri
ubucuti n'abandi bana iki wari sociable canke wari timide wari umuntu yibakwa no bantu usanga biba byari bimeze gute je nakuze nkundana n'abantu sanzwe fise abagenzi banje gusa j'étais très timide kera jewe mbere urumva nababwiye nakuri muri église ariko imbere yuko mvuga imbere ya église nabanza kurira kwanza hama ngaheza nkavuga rero ibikenewe byose kuvuga nari ndi très timide sinavuga mu bantu ariko namye ndi umuntu ari sociable umuntu avuganira n'abantu bose tugatera inkuru tugasohoka n'abagenzi gutyo gutyo yaba kuri église yaba ku ishure yaba no mu kibano no muri famille nuko okay umaze guheza ishuri naho niho waciye utonda umaze umwana wese yari kariga amashuri aratora section bijya byo muri 10e muri terminale system canke bya fondamental okay uratora section ukavuga ati nzokwiga ibi nzogira ukuntu nivyo wari usanzwe uzi kuzokwiga ibi byo ku mu entrepreneur genre ibintu bija muri yo domaine cyangwa wari ufise ibindi bintu amareve yiwawe uvuga ati ndashaka kwiga ibindi bintu okay mwe muza gusanga mvuze ukuri kose mugani bonne entre nous mw'ishure ryose mu mashure yose naciyemo kiretse muri primaire navyibuka neza ariko mu yandi mashure secondaire na université naragiriwe ibakwe ryuko narinze ubwenge sinagenda kwiga cyane ariko nasanga vraiment kandi mu bari diplômé azwa narabaye incuro nyinshi wa mbere ni iki byarabaye surtout muri secondaire byarabaye cyane gose mutaha sans repêchage na repêchage je nigeze ngira kuva ubaho ntibigeze usubiramo muri université ubu nyene usanga akazi kagufatiye ariko kuva mbaho nta repêchage nta kinigeze ngire muri secondaire gutyo oya rero narinze ubwenge ariko hariho aka kantu kambwira kati ifo yuko niga ibintu nshaka kuzokora ko narabona abantu bari imbere yanje tubana usanga yize medicine akabari muri entrepreneuria cyangwa ugasanga yize entrepreneuria yagiye kuba umukontable utuntu nyene twivangaye je nkavuga ati sishaka guta umwanya wanje ndashaka yuko no kwigira ikintu vy'ukuri nzokoresha ico gihe naragira ama recherche menshi nkaraba nize entre lettres mugabo vyashitse kubera ko science nasanze amashuri yose yafatiriwe banyoriyanse navuye kuri Saint Joseph na supérieur yari ifise baca banyuriyanta mu Kinamba mba kumutanga ntivyari gukunda kunyene nza ndajaye ndagenda rero kurondera ishure hose muri science ngasanga baruzuye ubwo urushaka kwiga science ego ni nayo bari banyuriyansemo ariko ndamara nka 2 semaines abandi batanguye je ntaraja ku ishure cyasanga ku gikungu tugiye bavuga ati nkamwe yokomera kuja muri lettre yotera jam bonje bati bon on y va chantera njayo ubwo babaye tu ego kameme buke nyene ariko nanje nasanze bimbere vyiza kubera ko naciye mu wa mbere nyene waje kuba wibere wa mbere bitarinze biranga usanga nkuko warushaka kwiga nka science ariyo arivyo wari wifuza iyo wiga scientifique ni kubera ko bari bambwiye ko ushaka kwiga business ngo utegerezwa kubuza ibiharuro kurusha mugabo warusanzwe uzi ko uzo kwiga business kameme coco nasanzwe ndakizi vraiment kubera ke umaze guheza secondaire ama byagumye ari uko nyene wigeze uhindura ivyiyumviro wagumanye ivyo nyene gufonda innovation plus navyo vyaje mu ryari cimviro vyaje gute vyatanguriye ego jewe nibaza innovation plus nagiye kuyikaya muri 2020 nari ndiko ndaheza université ariko bien en avance na mfise nara participa nkuko nabivuze mu ma association mu ma activité ukabona ukunyena abandi bantu bakora ngakorana n'abantu nkamenya ukunyena ibintu donc iminyuro yose ihari muri entrepreneuriat iminyuro ihari ihari mu ma association mu ma organisation rero ndavuga ati j'ai besoin de créer quelque chose qui donc gishora kunshikana kuri ya ndoto yanje surtout ikintu cari kijanye na autonomisation des femmes je nkavuga ati nta kunyene woza kugira autonomisation abantu badafise amafaranga nico kintu ca mbere kiba gihari reka rero twiyumvira ukunyene dukraya ikintu kituzanira amahera ndagira imana ico gihe haba haraba kuzina twari dusanzwe dutambana haraba bagenze dusanzwe dutambana muri ya club nababwiye hariho abandi twakuranye hariho n'abagenzi babo tuca turaja hamwe twese
bose turaja hamwe turabakobwa gusa abigeme gusa turafonda Innovation Plus Plus hama turatangura. C'était dans quel but mbega déjà? Le but c'était s'autonomiser et impacter les autres jeunes femmes canke jeunes filles kugira ngo nabo nyene babe autonome mugabo dukoresheje cane cane no talent ibintu dushoboye biri à bout de porter kuko nta mahera twadufise yuko yiyumvira ikindi kintu gikomeye twaca rero tuvuga ati wewe urazi gushona okay zana ibintu dushone twigishe wewe urazi kubrikola utu objet de décor twahereye ku matapi sawa ngo zana ubwo bumenyi uzi canke tugira ama recherche kuko nyene babikora dutangure dukora aho ni muri 2020 hama en 2021 cha turaba agréé comme société coopérative Innovation Plus Plus tutangura turi 15 hama tuca turatangura gukora amasakoshi amahereni ego y'abadama bon n'abagabo bavyifuza nta kibazo kuza ordinateur kubira kuma chaussures dukoresheje les pneus mugabo bien en avance nabivuze yuko twakora abakobwa gusa abakobwa nta muhungu arimo nta muhungu twigeze dukora ndiko ndabaza kuba abo bakoresha ayo mapneu mu gushona ibirato mu kugira ntibabara abakobwa ego n'abakobwa hama ikindi haba hariho de formation tugira ama formation kubijanye n'ukunyene twaba autonome gute wagira development personnel yiwawe wewe nyene tukaja ahandi hantu mu yandi mano vuga ati abandi ba partenaire ndakunda kuvuga cyane gose Bujahab mukiga ukungene iyo entreprise yanyu mu developer mukiga ukungene mukora marketing digital mwarigeza no kudusanga muri GitHub harimo nyene ibintu bijanye na digitalisation surtout pour les femmes umva tukagenda turi developer buke jusqu'à maintenant. Okay, guhera ico gihe cyo muri 2020 uratanguye watanguranye n'abana 15 n'abigeme 15 nta challenge mwahuye nayo gushika uvuga uti je ibintu no biheba canke no gira nti nguvuga uti biragoye gukorana n'abantu deja biba binagoye hari igihe nabo nyene bashaka kukwera n'ikigeragezo kavuga uti ibi bintu vraiment tout d'abord gufonda ikintu gushasha nta mahera arimwo ntibarabimenya ntibaragirana ingufu azikuraho vyagenze gute naho urakoze cyane gose entre temps j'ai sauté muri 2020 imbere yuko nabivuze yuko nagenda ko rutu activité twishi participer ahantu henshi nari mfise akaboutique kiwanje kakorera mu Kigobe rero ico nico kintu catumye umutante ambwira ati hariho une association des femmes d'affaires du Burundi urashobora kuyinjiramo AFAB hamashitseyo sanga n'abadamu bakorera mu masecteur atandukanye amasecteur ngaha yose mu Burundi agribusiness art muri hôtellerie tourisme n'izindi mu masecteur minier muri transport donc barahari basanzwe bakora nkabona ukunye nari abadamu bateye imbere abadamu basa neza abadamu basana amafaranga vraiment bafise imiduga bafise ama entreprise yabo nkavuga ati wow naje ndashaka kumera nkabo hama ntangura kubigira ko kubona ukungene bakora kuganira na bamwe muri bo buke hama des connaissances nakuye muri AFAB izo facilité ukungene mukora comptabilité ukungene mubaho hariho n'ama opportunité yaba muri AFAB hariho une opportunité bigeze kurungika juste imbere yuko kaya Innovation Plus Plus ya comment entreprendre oser entreprendre comment entreprendre gute bandanye ukura yari formation ikwiriye twahawe na AUF BBN na Adisco MDE abo bose rero iyo formation nagize ikiramfasha kugira ngo structure neza na neza ukungene Innovation Plus Plus ikwiye kumera kuko avant on était ensemble bamwe twarakuranye abandi turatambana muri club nga on ne sait pas vraiment ce que l'on veut devenir ni tuzi ukungene dushaka kwi structure rero bica biramfasha yuko innovation menya ati nkwiye kwiyandikisha negerezwa kuba ndi enregistré kandi reconnu légalement ati présidente ni gutya bigenda kunuku gutu bigenza comptabilité etu rero akoniko kantu ka mbere kamfashije AFAB yaramfashije rampusa kugira ngo shobore gucréer ko kantu mais l'idée était toujours là sans savoir ukungene nkwiye kubistructure neza na neza mugabo urumva kuva aho utanguriye Innovation Plus Plus nta kubera wari ufise ama facilité yo kuba warindiriye muri AFAB canke waba ufise n'ama connaissance y'abandi
ntivyigeze bikugora canke abo mukorana bo muri innovation plus bamusangisha hamwe ngo bakugore les défis ntizabura nabivuze narifise abantu bancishije novuga gute naramenye pratique neza na neza uko nyene entrepreneur yikorwa mugabo n'oublie pas yuko no mw'ishure nari naravyigiye umva vyabaye ibintu vyiteraniriza hamwe théorie voilà ico nize ico nkunda ico fitiye na n'amapreuve à l'appui y'abantu bakubwira bigenda ukunuku biba ukunuku wigira ko sur terrain ako kantu rero kaka realisme kazamwe kugira ngo ushobore kumenya byarafashije kugira ngo jewe nshobore gukontourna amadefi amwe ibintu ya mbere yama iza kandi benshi bakunda kuvuga yuko atamahara ahari kugira ngo utangure uwo mugambi wawe ako kura ko naragize inyigisho muri business nabonye n'abandi bagore kunyine batanguye nafise amatémoignage naravyibwira yuko tudakwiye gutangurana amafaranga menshi cyane turashobora gutangurana amahera make hama kandi si paka jewe ndabikore byose parce que j'ai pas ubumenyi bw'ibintu tugira tubwire ariko harimwo abo muri iyo equipe yanje harimwo ababizi abazi gushona harimwo abazi kurondera les marchés harimwo abazi kwiyumvira design harimwo abazi kugira ako ka innovation reka twese tuje hamwe donc duteranirize hamwe ubwo bwenge ico nico cafashije gukontorna iyo défi y'amafaranga hama kandi tugitangura twese twarumvikana twari turi hamwe kandi twari turi mu bintu dukunze nubwo par après les définitions zigera zibura ukudahuza harimo abo tutahuje kudatahurana ofete kudatahurana mbega nindajejwe gukora iki mbega tugume kuri binyene twiyagure twebwe innovation plus yamenyekanye kubera gukora amashakoshi amantuza y'amahereni ibirato ariko abandi bitwari kumwe bakavuga ati ivyo bintu ça ne rapporte pas nanje ndabizi ko ça rapporte ugasanga habaye ako kantu ko gutandukanya hamwe abandi bakavuga bati twa dukwiye kuguma turi twenyene nanje nkavuga ati non objectif ni uko twe impacte les autres jeunes femmes kugira nabo bashobora kugira ubumenyi reka n'abandi baderemwo ugasanga rero ntitwahujije cyane iyo rero bishitse ntimuhuze muri ico gihe mwaratanguranye n'aba fondateur aba fondatrice bari kumwe na wewe mu batanguranye iyo association vyaca bigenda gute ntivyaguteza ibibazo ntivyabasubiza inyuma zaranteje ikibazo nyene kuko urumva harabaye kutumvikana deje ico nico kibazo ca mbere hama mugabo nk'abantu bakuze parce que twarabona objectif si zimwe bien twaratandukanye nako no bivuga bamwe kubera hariho bashasha bari bamaze kwadera la majorité c'est ce qui a compte nka kurya kose muri organisation biba haraba vote canke abantu bakavuga ati jere turabandanya canke tutubandanyana urumva bakera ntitwashoye kubandanyana hariho abasazwe bavuyemo bagiye kugira mariage n'abandi bavuyemo nyene kubera ko kudaparticipa mugabo twariho 9 at least twari twitwaye yuko tukiri kumwe mugabo hama baraheza baravamo ako turaheza turabandanya n'abandi donc les 9 bose bace bagenda bose mugabo bavuyemo haramaze kwinjiramwo bashasha bashika kuri 35 umva c'est la majorité qui compte ego gusa ni baba bariko barakora ikiganiro turakundana cyane gose c'était pas personnel ni kujya gusa uba mu kintu kwera kuciyumvamwo kandi ubona ko bihuje nico ushaka usanze bidahuje nico ushaka soit uremera ukagumana n'ivyo bintu canke ukavamo rero nta gwanko ruba ruhari ni juste ko mutahuje objectif si zimwe ubushoboye arabandanya gutya ubushoboye akabandanya gutya okay kuva mutangurira muri 2020 kugeza muri 2025 mumaze kuva he mumaze gushika he innovation plus turaca kuri innovation plus mumaze kuva he mumaze gushika he ego novuga kuri innovation plus nababwiye ko twatanguye premièrement ibintu byose dukora on a contribué 15 000 turabano 15 c'était 105 000 ayo 105 000 twarashoye kuyaguramo amabanga oya yari 15 000 sinoka la totalité muganda ko twari dufise 105 000 mu gutangura ayo mahera niyo twashoye kuguramo ibintu twarashoye kuguramo ibintu ego niyo yari capital kandi rero twakorera muhira ifuko ndakivuga bya bindi nakubwiye ati ya défi yo gukontourna ibintu by'uburyo ntitwadukeneye
uburyo bwinshi baraza muhira bagakorerayo tukagenda muhira wundi tugakorerayo tukagenda muhira wundi muntu tugakorerayo okazu haba hakenewe adresse je natanga adresse yo muhira urumva ama marché akaza yego abantu bakadushorera tukagenda mu ma exposition gutyo buke turaduga turaronka ikibanza cacu mu Gihosha turamara y'igihe ariho dukorera mugabo twari dufatanije bureau n'abandi bantu yindi entreprise que j'ai créée à part que on a créé avec d'autres personnes à part mu nyuma turaronka ikibanza c'iwacu muri ville kubandanya gutyo umva ça c'était un ajout hama ntitwari tukiri kuri ya 5000 gusa twamaze kugura ama machine twamaze kugura ama consommables tugeze ahantu dushobora kudandaza des biens zivara 50000 100000 1 million 2 millions tukaza turaronka uburyo bw'ajuta ishora ko nk'imwe igurwa nka 1 million ego cyane gose imashina ego urumva kujya ugenda uraduga buke niko ibintu bizabirizana buke wagenda kuraba amafaranga tugeze ko ukabona ko ubunye uri ya mesure yuko uwashonye aronka pourcentage yiwe ahembwa amafaranga yiwe atahana uwakoze ikirato aronka amafaranga yiwe atahana gwiwe nyene alors que au début twarakora amafaranga abonetse yagumaho nyene yari make nyene yari mu kigega ntayo guhembwa y'umwe yabahari ego turabana ariko umuntu akora ari muri innovation plus arashobora gutungwa nako kazi ko ego arashobora kuronka amafaranga yiwe parce que tubahemba par production no kuvuga ngo wakoze ishakosho uraza ko hari amafaranga yawe wandiki butera uronka bazigura batazigura wewe urabizi ko amafaranga yawe aza kuba hari amahereni gutyo ego ubunye avec les activités twarashoboye no gukora n'ama activités ama formation kukwigisha gukora ivyo bintu n'ama formation entrepreneuriale ubu bizi yuko wagirinze ugenda kugira ngo wigishe uza kuronka uburyo bw'iwawe uza kuronka n'ubwo bumenye surtout ico nico cyambere twamadushira imbere kuba autonome vy'ukuri yaba mu bwenge yaba no mu bijanye n'uburyo Joannis turamaze kumubona akunda gusohoka ukabona ngo Joannis yagiye navyo bigenda gute izo ngendo uragira ziba zije muri cadre ya AFAB canke ya Innovation Plus murakoze cyane gose pour les voyages hariho des opportunités de waplika en ligne hariho nkunda kuvuga ziri plus professionnel hariho nk'intu yitwa yari waplika wewe nyene en tant que jeune wi Burundi uri kurakora quelque chose impactant les autres personnes aho onye twaraplitse hama turaba selected hama turagenda turamara nk'ukwezi muri Kenya haba hariho nk'izintu bagutuma ko kubera ko bakuzi muri Innovation Plus ati umuntu ariko arakora ikintu ikunuku canke pour des expositions canke dans des conférences ugasanga baragutumye ko nka Innovation Plus canke nk'umuntu asanzwe afise ikintu ariko arakora à part ça avec Innovation Plus narashoboye kwadeka dans des réseaux iya mbere namaze kuyivuga ni ya FAB ndatumiriye n'abakobwa bose boba bafise ico bariko barakora muri entrepreneuriat kwinjira muri ya FAB c'est pas kube watanguye ariko n'umuntu ataratangura rero muri ya FAB baradufasha yuko habonetse aka opportunité par exemple nko muri Chine bakavuga bati mbega ninde muntu abibereye afise umwanya canke ninde muntu kino kintu bihura n'ivyo akora cyane hama bakagurekomanda ugashobora kuja bya kuvuga ngo bagire nkunzi nko mu yandi masi oya si nkunzi vraiment nta nkunzi ihari muri AFAB no kuvuga ngo uri muri secteur kanaka hakaba harakenewe abantu bari muri iyo secteur no kwiyandika gusa uri disponible wese akagenda ukora ico kintu akagenda bivanye n'ico umuntu wese akora nta nkunzi ihari urahawe kaze cyane hariho yindi réseau narindemo yitwa Esperanto ni réseau y'abantu bavuga ikirimi ciki Esperanto kandi bafise Esperanto cyangwa Espagnol apa ni Espagnol ni Esperanto ni kirimi citwa uko nyene Esperanto rero c'est une association isanzwe hari bafise des apports bagira pour les femmes pour les jeunes pour les peuples marginalisés cyane bo mu bihugu bitandukanye
cyane muri environnement no mu guteza imbere inclusion y'abantu bose rero iyo nayo nyene twarashoboye kuyadehamwo hama ugasanga harabonetse des voyages zo hanze bakagutuma ko parce que bakuzi tu es en train de faire quelque chose canke uravuga ico kirimi bakagutuma nk'ubu uravuga Esperanto niki Esperanto Esperanto ego ugasanga bagutumiye ni muri ayo makadre rero atatu uzosanga jewe nagiye hanze bon since ko arico dusigaje kuri innovation plus kugira tuje kuri AFAB nayo tugire nibaza ko kuri innovation plus yose twabivuze nitwaza kuvyuka turaza kubigarukako uri vice president wa AFAB umunsi bagira ouverture ya mini-foire yari maze iminsi iriko irabera ngaha ngira ngo muri intumbero yo ku kwezi kwa gatatu twahariwe agateka k'abakenyezi twabonye urongoye AFAB yaratubwiye ko AFAB bayishinze mu 2003 Joanie Sinjiye watubwiye ko winjiye muri 2019 kugira ngo ushobore gushikaho uba uronka poste ya vice president navyo vyagenze gute murakoze cyane avec ama responsabilité yandi yose ufise ubikorana gute ubigenza gute murakoze cyane muri AFAB d'abord nagomba kuspécifier AFAB c'est une association des femmes d'affaires du Burundi les membres ni abagore baba basanzwe bafise ama entreprise canke baba entrepreneur canke baspira bifuza kuzocika ba entrepreneur canke kuba ba femme d'affaires ngaha mu Burundi jewe ninjiye mu 2019 nayimenye yigitega nababwiye ko navukiye igitega donc ndacafise famille igitega uhoruduka yuma kubera ugiye kwaje umanuka kwiki Bujumbura mwatsananye n'abavyeyi bose tuba ngaha mugabo uduka kuraba famille turi nyambukira zo ngaha ariko ndacafise aba famille élargie aba tante aba grand-mère aba oncle ndacafise reke mandi rero uwo mutante arambwira ati ndavye parcours iri kuracamwo numvume ngo wo kwadeha muri AFAB arabifashamwo ndaheba ndayinjiramwo hama nababwiye yuko bagiye barafasha kunyigisha kumforma surtout narabaye inspiré no kunyene bakora ukungene basanzwe babayeho badame bakora gute kugira ngo undi muntu ashobora kugira iyo inspiration nkuko icyo inspiration giki jewe kintu cyambere canke inspire nakubwiye ko je niga ku bintu byose ndaraba ibintu hama bikanyigisha nasanze ari abadamu bazi ico bashaka mu buzima bwabo bariko barakora neza badatinya gufata amakredi kugira ngo entreprise zabo zitere imbere bagenda hanze kugira ngo bashore ibikorwa vyabo bashore leurs produits hama bakazana ama devise abadamu antukubona yuko bari ku murindi mwiza mu bijanye na entrepreneuria rero nanje canifatikanya nabo ndabigira ko utwo tu astuces ukungene bifata kungene bambara neza surtout bambara neza bafise imiduga nkavuga ati nanje paka hajya hano ndahagere nayo mfise icitegererezo ciza model nziza ni naco nibaza ko abandi bantu boza barabirako kubera ikibage abantu basa neza babigenza gute kugira basa neza nutuhe tu astuces ngo bigirako ni navyo naje vyashikiriye hama muri mbandanya nkura je namye ndumuntu nkunda guparticipa cyane naraparticipa gose mbandikirimo ndiyangaje cyane gose nkaza ndaparticipa bakenera umuntu agenda guseruka ahantu quelque part nkavuga ati je ndi disponible ndagenda kuko ndazi kuyaranja mu mwanya wanje ndi organize neza mu mutwe nkavuga ati saa moya ni yiki saa mbiri ni yiki saa tatu ni yiki nkagendamwo hama habaye amanama nkajayo nkagenda ndaparticipa hama novuga ngo nuko kungene nagiye ndabigira ko hariho ikintu bakunda kuvuga bati ni vyiza cyane ko umugore w'umu-entrepreneur bafise akaduga basa neza bavuga icongereza abe yarize nanje nkavuga ati shavye byose nzobishikako heureusement niba nirafasha ndabishikako nukuri premier Imana yaradufashije cyane amina oya ndafata bus ko ari gitorokera cyatugoye ariko ndacari hasi sinishira hejuru ariko navuga ati bige vyose nababonye ko naje navyize ko hama nabigezeko ego hama Imana iradufasha haraba amatora mu l'année passée
niho habaye amatora hama nanje ndavuga ati bon pourquoi pas moi why not ego hama umuntu aratanga izina ryiwe hama dusanga nyene vyagenze neza abantu bakoma amashi natwe tubona gutyo donc je dirais pas ngurumva ngo ni igiki nakoze mugabo nagira ndakubaza en fait uyumvira ko ari ikiki coba caratumye basiba gutora ubuntu bw'Imana parce que hariho abandi bantu benshi bari apte gufata iyo decision canke gufata iyo position ariko ubuntu bw'Imana bwatumye yuko mbandi muri ico gihe uwo mwanya mu mwanya w'ahantu ho n'abantu bo nkeswe banyemeye kuko iyo batantora vraiment urumva simba ndi vice presidente. Okay. Johnny Sarimbe bon wamye watubwiye ko ntiwigeze ubura umwana kubagana tuka ko bitubwiye wamye ufise ivyo ushaka ivyo uzi mugabo kamwe nibaza ko hari igihe umuntu agira ati none ibi bintu ngeze ko narigeze kuba ndavyumvira ko nzobigera ko ivyo bintu vyarigeze kugutraversa l'esprit. Urakoze cyane urakoze ako kantu uvuze à mon âge disons que kera naravyiyumvira ko nzoba afise ministère yiwanje navyita ministère kuko nakuriye muri monde ya église umva yo muri église nayavuga ati je ndakeneye ministère yanje ku buryo mva hanze bakaca baza kunyakira kuri aéroport kabisa bakanzanira amashurwe nakunda kubibonera kuri première dame Denise nkavuga ati keki nanje vraiment ndabibona na mama yamambye ati buze ukore ministère yawe ariko ngenda kwisanga cyane gose nubwo ubukora ibikorwa vy'Imana turacari mwisi y'abantu aracakenewe amafaranga udafise amafaranga biragoye nyene ngira ngo tunose ariko biragoye rero nkavuga ati iyo monde yuko peut-être no ba représenter des femmes et tout narayibona mugabo mu yindi shusho ariko yagiye kwigaragaza gutya kandi nubu ndabishima hariho anduka abamambwa dufise muri innovation mvuga ati ndashima hariho abantu bahora bashigira intati nukuri tu nous impact nanje novuga ati si jewe Imana niyo yabitumye Imana yabikoze hariho ni Imana kwambika ubwiza kandi kamenya kunyene igorora ibintu vyayo ukabona ibintu vyihayarije pardon d'un exemple très simple abantu bose barashaka kugura umuduga par exemple ni exemple sukwishima mu izina rya Kristo mugabo par exemple umuntu wese rakeneye ni ibintu bihari nibaza ko ari fierté k'umukobwa bon ngerageje kukunganira ngaho wari uri kuravuga on a l'impression ko umudamu canke umuki ategezwa kuronka ikintu kuko agihawe n'umugabo canke n'umufiance canke niki mugabo rero niba ari wewe kivuye mu maboko yawe ça doit être vraiment une fierté c'est une fierté urumva ico kintu kera narabibona nkavuga ati yo mana ndashaka nzobe mfise umuduga ariko sinanze ko ku myaka 20 nzoba ndawufise urumva Imana ukabona birabaye sinigeze nibaza vraiment ikintu ntigeze niyumvira sinibaza je ko nzo voyage ico kintu nakibonera kure cyane gose je numvise n'umuntu yagiye hanze nkavuga ati ne bari bafise amahera yitike kweli tugabunde abantu bari batunze batubesha mugabe Imana donc la vie a fait que quand même usanga mu mwaka ushoboye kuvoyager beaucoup plus de fois handi uvuga ati narushe singishaka kuvoyager nta na opportunity umva narushe ntazingishaka reka ndekera abandi kandi ndarushe basezisa ayo opportunity aho usanga uri kurabwira abandi bantu birashika kandi abantu ntibafate nko kwishima no kuvuga ukuri uko kuri rero kuri ke question wari wavuze à mon âge sinanzi ko nzobishikako ariko ubuntu bw'Imana gusa nibwo bwatumye tuhashika cyane cyane kadufasha no kubikorwa zacu ku buryo usanga ibikorwa wakoze hariho abantu bari hanze babibonye canke hariho abantu bari akote babibonye bakavuga ati tiens c'est intéressant reka tumurungike hariho ka opportunité kabonetse ubona ufise umwanya cyangwa ugasanga mu bandi bantu bose ibihumbi n'ibihumbi bavuga ati urye nyene tigogo niwe muntu wenyene niwe muntu wenyene yego Journalist tutatubona le 8 mars uyu mwaka wa 2025 ibubanza nyakubahwa mukuru w'igihugu amuhaye agashimwe mu bapfasoni donc behajya ari titre genre waronse agashimwe ku waronse agashimwe kuri titre bavuga gute okay
bajya bose uko ari 18 baba baronka agashimwe dans le cadre yuko bafise igikorwa bakoze gikontribuwa kwiterambere ry'umukenyezi ego donc iterambere ry'umukenyezi iterambere ry'igihugu niko vyaba vyanditse ko hajya anye vyari mu gifaransa nasomye mu gifaransa sinzi ko ndabitraduije neza ariko nico gikorwa cari gihari j'aimerais dire kuri ujya mwanya muri AFAB dusanzwe dukorana na ministère ya solidarité na genre rero iyo ministère irafise groupe thématique yayo hasanzwe harimo guteza imbere abakenyezi bayita groupe thématique autonomisation des femmes rero muri iyo groupe ni generalindi yo nk'umuntu akunda guserukira AFAB rero no kuvuga ngo ibikorwa vyacu vyarakunda kubonekana bakabimenya itwetu bage rero nibo normalement bavuga bati turavye mu kintu kijanye n'iterambere ry'abakenyezi cyangwa mu kintu kijanye n'abakenyezi banaka nibo bakoze ukuntu nibo bakoze ikintu gishemeye bakakwiyumvira ko nyene bakakwiyumvira ko bakagutora ni gutyo nyene c'est dans ce cadre là AFAB twashoboye kwizegwa hama kandi bakaba baranze baranelefona baravuga ati twifuza yuko mwoza kuri urya munsi wa ubizi ko genre ubizi yuko bazogo oya ntavyumenya bahamagara bati ntuzosibe tu ntavyumenya cyane gose yumvira base oya kuvyimvira no kuri vraiment ivyo bintu nta nivyo narimbona kandi dans le cadre ya AFAB j'aimerais dire que uwari we wese bari gushora kumutora bari gushora guhamagara president bari gushora guhamagara secrétaire bari gushobora guhamagara ande ako novuga ati bari basanzwe banzi bafise contact dusanzwe dukorana etu baratutelefona baratubaza mbega ho hariho représentante présidente ari hanze ndavuga ati nanje niho ndi vice présidente ati okay twagomba yuko mwoza kuri wa munsi wa 8 mars ati sawa ati ni vyiza cyane gose urumva bagutumiye nawe invitation kavuye muri notes kame murumva ni wokonka kwitaba ni wogambara rantuka hamaca turagenda vraiment navase ntavyubuzi bumva gusaba kubwira ati twifuza yuko mwohaba ushitse yo rero ukaza wumva baragwamagaye donc shaka kumbwira uri hajya kuri stage wumva umeze gute kurabwira ibihumbi wumva ko ravuga ngo bagomba gushimire kuba warakontribuye mu kintu gishobora guteza imbere umuntu dushaka tureke no muri iryo terambere ry'abakenyezi umuntu wese amaze kurukuba le premier mai baratanga ubushimwe le premier juillet hari abaranka ubushimwe ndiko ndavuga rero kuri stage nk'umuntu yaciye wowe uba wumva umeze gute bon nagateka kuri wewe usanzwe uri ngaho onye surtout muri cadre yacu twebwe karagateka kuri AFAB kuko vyukuri AFAB kuva muri 1993 yari sanzwe hari hama 2003 novuga gute irakomantara cyane gose bamye bakora ibikorwa guhera kera kandi ugiye kuraba no kuri ibikorwa vya AFAB ni ibikorwa vyivugira cyane ku bakenyezi kubigeme ku bakora commerce transfrontalier kuri umva ku bantu bose hariho n'amaformation batanga no soma ku ba membre ba AFAB mbwa no ku bandi bagore rero iterambere ryabo ryaraboneka cyane gose biciye kuri AFAB wari umunezero wuko finalement babonye AFAB bashimye cyangwa barahokonesheje apa muri ko muratanga kukijanye n'umukenyezi cose rero biba biryoshe kuba hajya kuramukanya na president amafoto abaryoshe cyane gose j'en profite kugira shimira abafotographe bose no kuri abafotographe n'abana beza kuko batuma ibikorwa vyacu bibonekana ata foto nta cabaye kabisa rero barakoze cyane gose kuko bahabaye bagakapityo rya mwanya bakaduha udufoto twiza okay muganga hakugira ugenda umbwiye warose agashimwe nka Joannis canke nka vice president wa AFAB agashimwe karonse AFAB kubw'igikorwa isanzwe ikora hategezwa kubaho umuntu agenda kukakira akagatora cyane gose agashimwe nyene president agakora umuntu kinyene president uco vyumva nawe okay kwiyumvira kugira iyi minifwa nayo mwagize navyo vyaje icimviro caje gute bigenda mu organiza chaque année cyangwa
Ego, ino foire twayorganije avec Nozenya Swiss Contact. Swiss Contact isanzwe ifise umugambi wayo bita Promost wo guteza imbere abigeme abakenyezi n'abagabo mu bijanye na les métiers. Ama métiers cyane cyane ari muri art et artisanat. Abo rero basanzwe baragize ama formation kuri kote yabo sinza kubicinjiramwo cyane gose kuko nibo babizi. Rero baregereye AFAB baravuga bati mu bantu twebwe twaformye hasanzwe hariho abadame bakora nk'ibisa nk'ivyo mwebwe mushobora kuba mukora. Mbega mubona aho shobora kuba sorte de partenariat. Amanatwe muri AFAB turavuga ati nukuri abakenyezi bose barahawe ikaze ni naco niko kazi dufise ofete kwerekana ico umukenyezi amaze kugera ko nico amaze kwimarira. Hama haraba amanama ategura kino gikorwa cuko abaruguru abo bo muri Promost bo muri Swiss Contact bashobora kuza ngaha aya kugira ngo berekane ivyo bashoboye gukora. Hama natwe abo muri AFAB basanzwe bafise leurs propres entreprises basanzwe babikora ivyo nk'ivyo bakora baze bahurire hamwe hama barabire hamwe mbega abo muri AFAB ni giki bakora neza dushobora kwigira ko nka twebwe tuvuye muri Promost. Mbega abo muri AFAB ni giki bakwigira ko kuba muri Promost. Hama kuvyerekana kumugaragara ati vy'ukuri hariho abakenyezi n'abigeme bariko baragira ico bakoze kugira ngo biteze imbere. Okay, none ko mwari muvyiteza niko vyagenze. Ego cyane gose twarashoboye kubona abantu batugendera muri kino kibanza kugira ngo barabe ibikorwa vyacu. Hariho abashimye, hariho abaguze, hariho abagize amakomande kandi ivyo rero agafaranga kabonetse tuba turyohewe cyane gose. Ego cyane gose nubwo turangije turifuza yuko bizoguma twifuza yuko bizoguma bibandanya kugira ngo vy'ukuri n'abatashoboye kuhashika bashobore kameme kuronka ikindi gihe cyo kuza kutugendera. Okay. Janice wewe uramaze kugira experience mu bintu by'abakenyezi cyane. Muri uku kwezi rero turiko turahimbaza agateka k'abakenyezi kiniki. Ni hehe ubona umukenyezi yavuye ni ubona ageze pour mu maniki ki woshobora kugira commentaire kuri ico uri kuraraba bivanye n'ivyo ukoreramwo intambwe mbega iracari ndende cane gose canke hari hako twakuye ko karavive vyagenze bimeze gute? Nukuri vraiment intambwe tuyigeze kure cyane gose ntiturashika yego ariko intambwe iriho. Vy'ukuri ugiye kuraba twebwe nkitangura kuja muri ibi bintu vy'amaformation wasanga uri nk'abakobwa babiri batatu ku bahungu nka 20 canke 30 ugasanga réellement nta bakobwa bahari aho rero ni kuri epoque yanje itanarengana 5 ans hariho abandi dandiza uca wumva kunyere byari bimeze ngira ngo atwa ndabizi ko bavuga yuko hariho in avance. Rero ubu unyu urashobora kugenda ahantu ahubwo ugasanga dans une salle yuzuyemwo sa entrepreneur 80 n'abagore n'abakobwa urabona yuko hari turi na benshi urumva hari kwiterambere cyane muri ibi bijanye na entrepreneuria canke n'ama business. Ubu unyu uri kuraganira ndabona beaucoup de jeunes filles bo muri generation yiwanje bafise ama entreprise yabo kandi bishimiye namwe bwengira ngo mubihora mubabona urana ko ubunye ari benshi par rapport y'abahungu canke y'abagabo. Novuga kandi cyane no kukunyene hashoye kuboneka bije harashobora kuboneka payeje harashobora kuboneka BDF. Urabona yuko abakenyezi hariho intambwe bariko baragerako ugiye no kuraba muri ayo manozenya ama competition akunda kuba urabona yuko hariho abadamu benshi bariko barazamwo ugiye kuraba no mu ma institution urabona ko ubunye ya 30% twasaba turiko turayishikana andi turiko turanayirenza. Ivyo nivyibonekeza n'amaso nta etude ndakona vraiment ngo mugati no kwafirma ariko urabona yuko atwa mu ma institution menshi abadamu bahari kandi bashoboye kuko je ndibuka mama ubavuga bajya bagiye juste pour la représentation mais bariko barakora ariko urabona yuko aba ministre dufise b'abadamu ari abantu bariko barakora ibikorwa vyishimwa ibikorwa biboneka. Urabona ko abantu batwara ama institution b'abadamu urabona ko ari ibikorwa nyene vyibonekeza kandi abari ibintu bari competente muri ivyo bashoboye. Donc iyo terambere nukuri rirahari kandi niriboneka. Abo turafise aba journaliste benshi b'abakenyezi turafise abantu bakora benshi mu mabanke b'abakenyezi ubu kandi umengo ntaho twimiriwe haracariho yego certains métiers umengo
nta bagore bari bakwiye kuzikora ariko vraiment urasanga umufotographe w'umugore ari ngaho kandi afotora neza cyane gose barahari abataximene bose turafise gari Louis Mars twe twako tutwagwa n'abataximene b'abagore numva ndagewe cyane surtout yuko ubunye n'abagabo barabarekura iryo saa 4 z'ijoro ugasanga bari hanze bariko barakora igihe mbere wamengo habica hacabi yindi connotation akubu bariko barabona vy'ukuri yuko hariho akandi kantu akaavance mu bijanye n'iterambere ry'abakenyezi nikikugaya naco cyo kugaya vyarimwo en tout cas il y a des avantages et des inconvénients byose novuga ngo je ikintu ngaya ni kimwe sigihari mugabo ni ikintu nibaza ko kiri mu bwenge ni ico ndakivuze ni ku gatwe kiwanje jewe Joannis hari gihe tuvuga égalité du genre tugaca twumva umengo ku kazi kanaka canke kuri opportunité kanaka hategezwa kuba umugabo n'umugore ntivyari bikwiye kumera gutyo umuntu ashoboye niwe yarakwiye guhabwa ko kazi by'ukuri umuntu afise ububasha bwo kubikora ubushobozi bwo kubikora information connaissance qu'il faut niwe yarakwiye kubikora batarinze bararabira ngo n'umukenyezi canke n'umugabo benshi rero uzosanga bariko baravuga bino bintu vya feminisme n'ubonye uri kuratera imbere ngo yo ngo ujya mukobwa no mu feministe neki c'est pas vrai twebwe tuko turondera yuko tugira égalité mu ma opportunité ntunyima akazi kora ko ndi umugore kandi ntunyima n'akazi ubanze umenya ati vy'ukuri uno muntu arabishoboye nabishoboye gaho wowe ndabishoboye kubera ko habaho ikintu cuko usanga urumva ngo parce que c'est une femme turamuhaye akazi agaca agendaho atarabishoboye bagaca bagira ya connotation abakenyezi no kuri ngo n'umugore ngo niyo mpamvu bigaca bidufatira twese que bamuhaye akazi kubera ko atarabishoboye wenyene en tant que personne apana ngo nokora ko n'umukenyezi rero ico kintu nico nibaza yuko novuga ati sico ngaya ariko nico kintu kitari ciza tumenye iyo tuko turavuga égalité du genre mbega ni bande bashoboye ikintu ni bande babikora neza abari bo duha akazi abari bo duha iyo opportunité hama bose ntitubakumire tutarinze turamenya uwo muntu mu mutwe wiwe mu bwenge bwiwe mu bushobozi bwiwe ico ashobora gukora hama ku bintu vyerekanye n'umunsi wa Louis Mars le même jour le jour de fête il y a des personnes bafise image yindi canke abadamu bafise ukundi kuntu berekana iyo shusho wowe ujya munsi ufata gute nirihe jambo naryo uvuga ce jour là je kuri ujya munsi wa Louis Mars ndawufata ça devrait se passer comment vyotegerejwe kugenda gute urazi aho ngaho onye ntaye mu potego kora ko atarije nawushizeho biragoye ko novuga ngo uko vyari bikwiye kugenda ariko commentaire nogira nibaza yuko twari dukwiye kwibuka yuko Louis Mars ari umunsi twibuka yuko agateka k'umukenyezi kakwiye gushigwa imbere dukwiye kuvyibuka bikaba nk'icibutso kitwibutsa ati hariho abagore barushe kera babayeho nabi nkuko tuziga histoire imeze ubuzi bwabo butaboroheye abo baremeye baba nk'incungu kugira ngo uwo munsi ubeho kugira ngo abandi bakenyezi kugira ngo izindi generation z'abakobwa bashobore kuronka umwanya donc abo umwanya wo kwirimbura cyane kurusha ati mbega nka jewe ndo mukenyezi navuye hehe ngeze hehe abandi bakenyezi bavuye hehe bageze hehe mbega uri umugabo naho ni gute wogenda guharanira ko gateka k'umukenyezi ni gute utoga umucinyiza wa mukenyezi wa mukobwa wa mugore wawe wa mukobwa gukorera mu nzu ukavuga ati jewe umwana wanje w'umukobwa ndaza kumuha agateka akwiriye nkuko babivuga ati les droits des femmes by'ukuri tubibemwo kandi apana vyo mwijambo gusa ariko vy'ukuri turabaho twavuye naho tugeze ego okay tujya muri divers gatoya ego niba twavuze cyane reka tujya muri divers umuriro wawe ninde
byukuri ntabesheje nta role model nigeze ngira mu buzima bwanje bwose no mu ishuri n'ahantu hose ariko jewe role model sinzi ko no bivuga gutyo n'ubuzima abantu babayemo no munsi ndashaka kukura abagogo nkavuga ati mbega gogo ko ki yabaye mu journaliste nigiki yarushije abandi bantu nkakwiga ko jewe nyene mu butwa wanje nkabitahura ngatuvuga ati gogo bwa bundi yarazi kuvuga neza arazi no gutwenga azi no kuyumvira ibibazo aho nyene nkabanda gafasha ati okay nanje ne nashaka kuba mu journaliste nari nkwiye kumera ukuntu ndigira no kubagabo je ndi umuntu nigira kubagabo cyane gose nkavuga ati mbega kwereka abahungu kuhera ku myaka nka 20 batanguye kuyumvira kugura umuduga kwereke bose umuduga why not us nkamubaza ati mbega hage none wewe biganye wegeze ko guta kambwira aho nyene cafatiraho nkarabati kwereka imbega abagabo ari bo biyumvira cyane kubaka inzu kwereka natwa abakenyezi canke abakobwa tutokuyumvira kubaka inzu ari amafaranga twese tuzoyarondera kandi amafaranga ni ikintu kirondegwa kikaronkeka reka nanje ndayarondere ndabe ko nogira go umva ngenda ndatora utuntu gutya ahantu hose ku bantu benshi ku bintu dukoresha aho ushatse ko tukufasha ego twafasha cyane Joanie watuke ko ufite 24 ans 26 ans et natango il y a 24 ans ufite 24 ans ou ufite 26 ans natango mu myaka uragera mu bige En fait natanguye fise normalement natanguye fise 20 niho natangura vraiment gutangura utuntu twa business 21 ans niho natangura innovation plus no munsi ngeze kuri 26 ans mperuka no kuyifeta ndacari mu kwezi kwa anniversaire okay wabatse muri mars okay nani shaka kukubaza uriyumvira donc uri kurarondera amahera ari karagukundira ari karaza uriyumvira kuzoshinga umuryango tu crois mu bintu by'amafamiye uriyumvira kuzoshinga umuryango cyangwa uzoba muri babandi umva uti ndikwi ko nifitiye amahera birankwiye icyo ndavuga cyose kizonkorera ko muga ntako je nibaza yuko la Bible itusaba yuko umukenyezi n'umugabo bari bakwiye kubana neza n'umuco ngaha mu Burundi tugira yuko dukwiye kubakana muravyumva namwe rero nta kungene na kumwe no kuyedukiza abantu b'Imana nkigira extraterrestre umuntu atari kuri nosi kandi atagengwa n'ivyo abandi vyabagenza rero kugira mariage kirimwe muri planification nibaza yuko niniteka ku muryango niniteka ku bavyeyi zeho rero bafise ndumwe urumva ahubwo no muntu rero uwo muntu azoba aritegura vraiment azoba hinduciye akababara yego yitegure inkwano azotangiza ikwiye vraiment kuko ndumwe gusa umuntu wese abafise mariage de ses rêves we nizi umugabo w'indoto zawe nawe ameze gute homme de mes rêves hariho homme de tes rêves hariho na mariage de tes rêves ni bibiri nibazo bibiri kandi nza kwishura okay reka mbere kuri mariage de rêve kwanza kuko iyo ntinagoye je mariage de rêve ni mariage tuzoba twumvikana n'umugabo wanje ni mariage izoba irimwo abana ibitsina byose umuhungu n'umukobwa bishobotse babiri gusa kugira ngo nyene eko muravyumva namwe ubuzima buragoye ariko ndifuza kubaho mariage y'ubuzima bwiza aho dushobora kwakirana n'abantu kumenyana n'abantu ukaba ubayeho mu mahoro mu munezero kandi pana wa munezero wo kuri statut vyukuri ako munezero w'ukuri ego w'ukuri vyukuri bikwiriye kandi mariage iri mu Imana iri mu rukundo n'inshuti n'umuryango bishobotse dutera imbere tubanaye dutera imbere ico nibaza ko ari sawa hama rero kuri homme de mes rêves jewe sinizera muri prince charmant biga nibaza ko bitabaho nivyo mu Barbie nivyo mu telenovela je crains fort ubuzima c'est autre chose ariko bishobotse nkaronka umuhungu azi kurondera sinifuza bishitse ni sawa ariko sinifuza yuko umugabo wanje yoba afise rya zina ngo n'umuhishar ngo ni Richard ngo aratunze afise inoti oya nifuza umuntu by'ukuri azi kurondera wa wundi navuga ati ntituzokena ntituzomererwa nabi ntituzoburaho tuba ntituzosonza abana bazoronka amashure babamwo uwo muntu nyene azi gutigita ico ni cambere ikigira kabiri wa muntu dushaka kuganira tukabwizanya ukuri akambira ati vyango yaha nanje nkamubwira vyakugoya ha hama nkamubwira ati bigere nagomba ko investisa ngahanyu mpanuye iki nawe nkamuhanura nyimba ari mu kazi nyimba ari mu entrepreneur nkamubwira ati warukwiye
kubigenza ukunuku tuganire twese ukunuku hama bishobotse twese tukaba turasenga turi mu idini rimwe vyoba vyiza cane gose aho vyoba vyiza ariko nibitanashika nukuri vraiment sinzo kwidoga cane nivyo nifuza ni ikintu umuntu aba yifuza ego ni ikintu umuntu aba yifuza hama rero bishobotse akabana umuntu nyene mwiza w'ijunja n'ijambo sivuze muremure sivuze mugufi sivuze w'inzobe canke yirabura ivyo ni Imana ibizi ariko umuntu mwiza le physique ne compte pas le physique ne compte pas ikintu hajya burya kiri très essentiel ni kajya ga connexion kaba kaya connexion kandi iyo kaje rero nubwo baba baravuze ngo je umuntu yirabura mana usanga umukunda vya bindi vyo gupfa umuntu mugufi usanga umukunda vyo gupfa umva rero ko ga connexion gahari konyene uko azobasa kose vraiment je ndabitswa tuzomwakira kandi tuzobana neza no bibaza sino biheza defo zawe defo ziwanje wiziko jewe defo ya mbere niyiziko muri no myaka ariko ijyambere sinayenda yifise muri no myaka asanga ndi wa muntu ndashobora gufata iminsi 2 mu ndwi kandi niko nsenzwe meze nkaryama nukuvuga ngo nkavyuka nkaryama ugafungura ukaryama ngafungura nkaryama no gufungura mbere usanga kesha atari kenshi ariko rero impamvu bica bicika defo nabigize kugira ngo umubiri uruhuke niyo mpamvu ngira ngo navyibusha nabibona ko par rapport navyibushe nabigize kugira ngo nduhuke kandi hageze ko nkora igikorwa ndagikore umutwe uri hamwe mvuga ati kino kintu ndakijemo ndagitahura ariko inabi ni yuko cane telefone cane deconnect nubwo won telefone ari amafaranga ugira umbwire n'ukuri ngaruka bukeye ati yo nukurumba barire cane gose rero iyo ni defo kuri jewe ndayize kubusi ko nari meze muri kazoza ngira ngo ni imyaka itanyegezwe iyindi defo ni yuko ntafise patience ikwiriye rego nukuri vraiment ikintu mbashaka kibuwo nyene uwo mwanya ibintu binyaruke hageze kugenda twagiye hageze gukata twakase sindindira sinteba urashakura cyane umuntu ari impatiente iyo ibintu bitabaye usanga yiyenerve cyangwa agirana ugasanga irevra ashaka kwiyenerva mugabo ugasanga nta mutima muba afise bihera n'ingoga uri muri uwo mugwi nawe waba oya nukuri je sinzi gushavura sinzi gushavurira abantu sinzi gutukana ndumunyamahoro ofete gusa sindi patiente mu bintu by'ubuzima ntiwontevya ndakubwira ati ntiwonduhisha iyo utari kurakora apa kujya mucukuriye iyo ntariko ndakora jewe ndakunda kuvoyage ndakunda kuvoyaja ndakunda mve ino ngende Igitega mve ngaha ngende kuri plage mve ngaha ngende muri Tanzania ngende muri Kenya aho hafi shobora gushikira yego ngira ngo Imana niye duhezagira nakure ariko numve yuko ndiko ndavoyaja mugabo ndabikunda kubera ndabe abandi bantu ubuzima babayemo nigire ku bandi bantu umva samayere iyo numvise ndanaruce cyane gose ntambuka n'amaguru ngende ndabona ibindi bintu nyene yego Joannis turagushimiye cyane ijoro riraje tuvuze umwanya munini peut-être n'undi munsi tuzokuronka ugumutera imbere ugumuba nibaza ko umuntu yaravye kino kiganiro entre temps afise ibintu vyinshi agiye yungutse Joannis n'umwigeme afise imyaka 26 amaze kugera ku rwego umuntu wese yo kwifuza nibaza ko n'abavyeyi biwe bari proud n'umwigeme ugeze ku umunsi n'umufasoni uziga kuzoba yego ndagushimire cyane kuba waduhaye umwanya mu mwanya muturonka ukaduha umwanya kugira ngo tushobore kuganira ushobore gupartager témoignage yawe canke ushobore kwigisha abandi bantu ushobora kuraba kino kiganiro kugira ngo bagire ico bahakuye murakoze cyane gose mwakoze namwe kuri no mwanya mwampaye yego ndashimiye namwe mwese mubandanya kutwumviriza hama ushobora kuba ufise ico woterera canke ico wokunganira Joannis mu bindi bishobora kuba bigufasha canke ushobora kuba ufise témoignage nawe urabisigamo muri commentaire mu rufansoni rwinshi hama dushobore kwigishanya mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu